Reka nsubire ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru yacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndabaye ikaze kuri mwese mwumviriza aya makuru muherereye irya nino ku migabane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV wererenga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti y'umunywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane nyuma yuko ibintu vyibonekeje ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gufata iyindi ntera nkuko tugira ngo tubibashitse ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi bikaba mu nyuma zuko umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kubijanye nabibonekeje mu karwi ko gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo yoba ari hehe ni nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungitse abiba makete ya General Prime Niyongabo arimwo ibijanye na dosiye yo gutegura gutembagaza ubutegetsi. Vyose yoba ahejeje kubitahura nyuma yuko hari inama giturumbuka yatumijwe iriko irabera mu ntare Rushatsi. Aka kanya nkuko amasoko yacu avyemeza biravuga ko umukuru w'igihugu ariko ararondera umuntu wese yoba afise uruhara mu bijanye no gutegura gutembagaza ubutegetsi bwa Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Na cane amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kubaba hafi ngaho biravugwa ko kuri umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane ku muntu wese yoba afise uruhara muri ako karwi kinyegeje kanarahirira gutembagaza ubutegetsi bwa Neva. Amakuru akomeye cyane dukura mu ibanga ntangere biravugwa ko umukuru w'igihugu yashikirije ku bihangange avuga ko General Prime Niyongabo arashobora gusubirizwa na Liyetona Nkurunziza nkuko amasoko yacu avyemeza. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaravye neza ko Nkurunziza ari we azi ibijanye n'amabanga akomeye cyane na cane ko aramutse yinjiye muri ako karwi kinyegeje nyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ivyo vyose bitateba. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko idonido bikaba mu nyuma zuko inama giturumbuka ziriko zirakorwa mu gihugu c'u Burundi aho n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu nawe yatanguje inama aho yatumiye ibihangange mu gihugu c'u Burundi abakenyezi batandukanye b'ibihangange aho iyo nama yatubimiwemo umutambukanyi wanda kugarika. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko kugeza izi saha turaronka amakuru ajanye na watambukanye niba boba bari bwitabire iyo nama. Ni nyuma yuko iyo nama yari tegerejwe kuba irimwo ibihangange bitandukanye mu bakenyezi mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Kuri ubu atamukenyezi numwe arekuriwe kutitabira iyo nama nyuma yuko mu bihangange yahejeje kumvikana amakuru akomeye cyane. Bikaba bivurwa ko abo bakenyezi ari bo bazofasha umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye guhagarika umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Vyose rero birahejeje kuba bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ariko turaza kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. General Prime Niyongabo yobagiye gufatirwa ingingo ikomeye cyane nyuma yuko nanone nawe ari igihangange gikomeye cyane. Biravugwa ko hari abarungitswe kwiba makete ya General Prime Niyongabo arimwo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije ko hari bijanye nuko abasirikare b'u Burundi bari bateguwe neza cyane na General Prime Niyongabo umukuru w'igisudanga mu gihugu cacu Burundi aho bivugwa ko kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi biteguriye vyose. Mwarumvirije n'ibindi ko hari ibigwanisho vyari vyasumwe mu makambi ashika 3 aherereye mu gisagara ca Bujumbura. Vyose rero twabikusanyije turabibashitsa ko ngaha kuri Burundi News TV. Murazi ko amakuru mwaragiye munyegezwa ngaha turayegeranya tukayabashitsa ko yose idonido. Kuri ubu ibintu vyo bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Reka mbere yuko tubashitsa
neza ko iriyo donido ry'ayo makuru twabateguriye. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru ababaje cyane avurwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari ikiziga cy'umuntu catowe kuri iri genekerezo. Biravugwa ko ku nkengero y'ikiyaga ca Tanganyika muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Ico kiziga nticamenyekanye kubw'amasoko mu gipolisi. Hafi y'umurwa mukuru wa Nyanza-Lac mu gice cimbwamwo umusenyi niho ico kiziga catowe. Amakuru akomeye cyane igipolisi caho kiremeza ayo makuru, kiratomora ko ikiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanza-Lac mu kurindira ko uwo muntu amenyekana. Kuri ubu ngubu rero uwo musi nyene muri iyo komine ari umusuma yakomerekejwe n'urusoro ariko kuri uwo mutumba wa Kabondo. Kubw'abanyagihugu ivyo vyabereye mu bigo vya Paroisse Catholique nanone Nyanza-Lac hafi isaha 7 z'ubuca. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko abasuma batatu baburiye uruzitiro binjira mu bubiko bw'ibikoresho vyo kubaka. Mu gihe bariko bariba baciye babonwa n'umupolisi yari kwizamu. Yaciye arasumwe muri abo yitwa Serge Bigirimana w'imyaka 37 aturuka ku mutumba Siza na zone komine Makamba. Niko abanyagihugu begeraniye iyo dosiye batomora. Kubw'amasoko yacu ibikoresho vye vyatowe mu ishamba, abandi basumba babiri baracari mu kinyegero. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nayo yandi avurwa ngaho mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu Rutana abantu 14 baciriwe gupfungwa kuva mu mwaka umwe gushika kuri 5 bagirizwa guhungabanya itunga ry'igihugu. Nk'uko twabashikirije igice ca mbere c'iyi nkuru, kuri ubu ngubu tugarutse ngo tubashitse ko iyindi nkuru ikomeye cyane mu ntaye y'ikibiriraho yashatse kuva ku wa kabiri gushika kuri uyu wa 18 Munyonyi umwaka wa 2023. 14 kuri 16 bararengutse baragiriwe n'icaha muri sentare nkuru ya Rutana ubuseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi. Bose bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Mwarumvirije amakuru akomeye cyane kubijanye n'ihungabana ry'ubutunzi mu gihugu cacu Burundi. Muri abo 14 batanu bazopfungwa imyaka 5 batange n'ihadabu y'amafaranga 500 y'amarundi. Abandi bantu 4 baciriwe gupfungwa imyaka 2 n'igice batange ihadabu y'amafaranga 500 y'amarundi. Abantu bandi babiri bagirijwe gukingira ikibaba abo bahungabanya ubutunzi bw'igihugu bazopfungwa imyaka ishika 2. Umurwi wa nyuma ugizwe n'abantu 3 bakatiwe gupfungwa umwaka umwe bagerezwa nabo nyene gukingira ikibaba abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kuri ubu ngubu rero abandi bantu 2 bejejwe na sentare. Uretse ivyo bihano biravugwa ko amakamyo 3 bari bafise co kimwe n'ibirimwo vyose vyarafatiriwe. Kuri ubu ngubu bikaba biri mu minwe ya leta. Amakuru dukura yo avuga ko abo bantu 14 bose bava muri komine ya Giharo. Nanone amakuru dukura muri sentare nkuru ya Rutana avuga ko abo bahagaritswe kubera babeshe abakozi ba Ober nanone basanzwe bari harimwo ibidandazwa binyuranye n'ivyo bemeza ko bafise. Ivyo bidandazwa kuri ngubu bigwiriyemwo ibipfungurwa. Nk'uko amasoko yacu avyemeza, hari ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Kurongo muri CNDD-FDD ibintu vyo bihejeje gukomera cyane nyuma yuko ibihangange bitandukanye vyo bitanguje imigomuko nyuma yuko bariko baribaza umunsi wari ukomeye cyane wahariwe umurwanyi. Kuri ubu ngubu rero nibiriko biragaruka ko na beshi mu gihugu c'u Burundi, kuko umwe mu CNDD-FDD yashikirije yagize ati ntiyica ubwoko hica ubutegetsi bubi, kandi ubutegetsi bwigisha ko Uburundi bwarwaniwe n'abaCNDD-FDD gusa burya koko buba ari bubi. Ubutegetsi buriko burahimbaza indwi yahariwe umurwanyi nta kibi co kwibuka abitanze kandi bakitangira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni vyiza kandi bitera intege urwaruka rukama rwiyumvamwo kugwanira igihugu cacu. Igitangaje mu vyo CNDD-FDD yigisha muri ino ndwi nuko ishaka kwigarurira ubutwari, ikerekana ko intwari z'u Burundi ari abarwanyi ba CNDD-FDD bonyene, kandi ivyo ibikora biyibagije ko igisirikare c'u Burundi kigizwe n'abasirikare n'abarwanyi bavuye mu mirwi itandukanye. Nkuko bagaragaza umubabaro n'umwe mu begereye
arongoye umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Biravugwa ko kurungo ibintu vyabejeje gukomera cyane nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo igihangange gihejeje guhangana n'ibindi bihangange biri mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Amakuru akomeye cyane mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu yoba yaribonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutanga imiliyoni 20 ku muntu wese azotora ikiziga ca Agathon umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Kuri ubu rero byose turabigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira, ivyo akaba ari byo biriko birakwegera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaga gakomeye cyane. Amakuru turonka aremeza ko kuri ubu ngubu ibintu vyabigiye kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Turi bibashitse ko mwidonido ry'amakuru twabateguriye. Wowe icusabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Twabwiye mu mfunyo amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira kubijanye n'inama giturumbuka yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyo nama ikaba yari yatumiwemwo ibihangange bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu bikaba bivurwa ko mu ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ari ukurondera umuntu wese aho yoba ayerereye hose yoba yaragize uruhara mu bijanye no gutegura no kwibonekeza muri kakarwi karongowe na General Prime Niyongabo afatikanije na Senateri Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira vyose turabigaruka ko mwidonido ry'aya makuru. Biravugwa ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'intureka yejeje imisi itari mike yibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi. Mwarumvirije amanama akomeye cyane General Prime Niyongabo yakoreye Cibitoke aho yari kumwe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'ibindi bihangange bikomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Vyose mwarumvirije ibiganiro n'amajambo akomeye cyane General Prime Niyongabo yashikirije abasoda mu nyubako ya Bunyoni erereye Cibitoke. Ayo makuru yose mwarayumvirije kuri imbonesha kure yacu ni nyuma yuko umukuru w'igihugu aciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurondera umuntu wese yoba yaritabiriye iyo nama. Kuri ubu agatabwa mu mvuto abandi boba bari mu bihangange bagakurwa mu mabanga. Ni nyuma yuko n'ijambo rikomakomeye yashikirije abari bitabiriye iyo nama. Kuri ubu ngubu yabwiye ko niyobona ko General Prime Niyongabo ajeje kubandanya kwibonekeza muri uyu mugambo ukomeye cyane, kandi vyaje nyuma yuko hari amakete yari yibwe kwa General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu rero bikaba bivurwa ko araca arakurwa mu mabanga nyuma yuko basanze ari umukuru wako karwi kinyegeje mu gutembagaza ubutegetsi. Ni nyuma yuko nibihangange bitandukanye nka Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu yaciye ahakana ko yoba ari muri ako karwi, ariko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanse agacinyizo nk'uko yabishikirije. Hari amakuru avuga ko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yibonekeje mu nkambi y'igisoda avuga amajambo akomeye cyane ajanye nuko bashaka gukura ko intwaro ya Gahotoro yibonekeza mu Burundi mu burongozi bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye murabandanya muyakurikira kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Nayo yindi ngingo ikomeye cyane yari ku murongo w'ivyigwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ibihangange yasiguye ko General Prime Niyongabo arashobora gusubirirwa na Keri Nkurunziza, na cyane ko Keri Nkurunziza ari we afise amabanga akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biravugwa ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce yoba yasubiye kurungikira idosiye n'idokere ikomeye cyane kubijanye no kuyishirako umukono bagaca barakura General Prime Niyongabo mu mabanga. Mu misi yaheze mwarumvirije amakuru akomeye cyane ko mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu ca Cuba aca arungika ikete yarungitse ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma aza kurungika dokere yo gushirwako umukono n'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika aca yanka nawe kwishirako umukono. Iyo dokere bivugwa ko yari iyo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga nyuma yuko yari yibonekeje mu mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Aka kajwi ka Prime Niyongabo ko bagafise ibihangange bikomakomeye
kinyegeje kuri uyu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyincubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi tuba tubandanya tubategurira kuri imbonesha kure. Bikaba bivurwa ko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo amagara yiwe yo bagiye kuba ageramiwe, ariko nanone bikaza nyuma yuko ayo ari amajambo mukuru w'igihugu nyincubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije, ariko General Prime Niyongabo nyene aracafise inguvu cyane ko n'abasoda bamushigikiye n'ibindi bihanganje bitandukanye birashigikiye umugambi wa General Prime Niyongabo, nyuma yuko igisoda c'u Burundi cumvirije ibijanye n'ingene abasirikare b'u Burundi bariko baradandazwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo vyose rero akaba ari byo biriko birakwegera umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yotembagazwa mu gihugu c'u Burundi agaca asubirirwa na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo vy'imfata kibanza nkuko vyashikirijwe mu gisoda c'u Burundi. Ari amakuru akomeye cyane abene gihugu mwaragiye munyegezwa, ariko ngaha kuri Burundi News TV reka ndabakengurukije cyane cuti banywanyi mwumvirije kandi twabanye neza muri aya makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Mukanya bamenyesha makuru bacu bariko baratugirira amatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane nandi twabateguriye. Biravugwa ko babakenyezi bari batumiwe mu nama y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu bahejeje kwanka itegeko rikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko niba ibihangange biriko biranka ibintu bikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, ibintu vya bihejeje gukomera cyane. Turi bugaruke ko mu makuru yacu aza. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora kaniko karyonda gusoma muri munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazugira nawe nyene upyonde ko, ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Iyi ni Burundi News TV.